ndazi ko ari abantu batahora basenga ariko kuva baje ngaha batanguye amaprograma y'amasengesho kandi maremare kuko bariyumvira ati no ibi byose ntibipfa kuyikora mubabarire isi organisation nziza dukora ubu n'ubuzima bw'amasengesho buri ngaha si bijanye n'ukungene tworganiza ibintu nibijanye n'amavuta nayo aba ku musozi uba kwisenga umuntu adaparvena kuduga uwo musozi uwo muntu azokwiga n'umusi numwe asesekaza ayo mavuta ku buzima bwiwe impamvu abantu bazi impamvu kura abantu ibintu biza nuko ari igikorwa cy'imhemu uba wakoze cyatuma Yesu bamuhurumbira niko ari kubera avuga neza wanashaka sinkura yari namwiza birivuga ngo maso yewe ni harano kwifu Yesu ntiyari gitangaza mu maso mumbabarira ariko nuko ubuzima yakura mu masengesho ku mavi ahageze abantu barumva yuko abwirizwa kuhaba kuko umuntu aba ku musozi uba ko isenga agaragaza itandukaniro ahari hose rero muvyumve nivyo n'umutima wo kwitanga dufuse ngaha nibijana n'umutima w'ikanguro mwumvise yuko abamikazi bisoni bafise evangelisation bishobora kumva ko twoza ngaha ngo dusenge tutari kamoko no tutariko turavuga ubutumwa bwiza ngo abantu bihane uyu munsi ngiye kuvuga ibijanye n'ikanguro ni giki kibwirizwa kuranga ubuzima bwawe kuko listen abo twakomotse ko barabaho vivaliste n'abantu baduhaye itara ry'ikanguro uyu munsi tubwirizwa kuri zima birivuga ngo umuriro wo kugicano ntiwigere uzima mwani majambo ni gikorwa cyacu umuriro kuba mu ikanguro nikimo listen ikanguro ndiko ndavuga sirigiye kuba twe turimo haraheze imyaka kuva 2011 turi mu ikanguro 2012 twari mu ikanguro 2014 twari mu ikanguro ariko impamvu n'umunsi tuvuga langage y'ikanguro nuko twarize kumaintena uwo muriro ku gicaniro nituze ngango tudibame ishengero ryabaye rininiya abaririmbyi bakuze tusiga dufite indirimbo nyinshi kuri YouTube dusiga twamenyekanye abantu basigaye batuzi twagize influence twagize impact ivyo bimaziki abantu bariko barapfa twibwira ko tutaragifata nitwibwira ko tumaze kugifata abantu babaho vivaliste n'uwo mutima bafise Paul avuga ngo sinibwira ko maze kugifata ngo ariko icyo nibwira nuko uviriza hari ikintu kiri imbere mbwiza guharanira nibagira ibiri inyuma nkashingira kubiri imbere hari ivyo yari yabonye bikomeye vyinshi bihambaye ariko avuga ati biri imbere nize bikomeye kuruta ivyo amaze kubona uwo ni wo mutima w'umuntu w'ikanguro umuntu w'ikanguro ntaguma arabira muri retroviseur ivyabaye inaye zo muri kahise uburyo yagendanye n'Imana muri kahise uyu munsi uri kugera n'Imana gute uyu munsi uri ko waka gute uyu munsi tara ryawe rimeze gute Esko uyu munsi uruzi rw'ubugingo ruracyatembera ku buzima bw'iwawe icyo kibazo bwiza kwa migetse cyose uriko uriyumvira kuko nako ndabwire prophetiquement turi ku isaha ya nyuma Yesu ravuze ibijanye n'ivy'ubwami bw'Imana haravuga ngo bimeze nk'umuntu yaje 17h abandi batanguye saa moya aza ku isaha ya nyuma hageze ko baca bahemba nawe arahembwa mu bandi abari bari imbere avuga ati no uyu nigeze akora Yesu ariko avuga ngo hari igisirikare cyo ku isaha ya nyuma hari abakozi b'isaha ya nyuma bazoza abo ivyo bazokora umviriza urazi ko umuntu ashobora gukora umwanya muto agakora vyinshi cyane kuruta uwakoze umwanya munini ushobora gukora umwanya muto akaruta bakoze umwanya munini afise muri we ADN y'umwana w'inkuba boanerigi akeneye umwanya munini akeneye juste gusa gukora kuko akora vyinshi cyane kuruta benshi uko niko tumeze niko mu Imana yambwiye muri abakozi bo kwisaha ya nyuma ariko nusubiye ngo tugiye kurya ingufu abandi n'ubuntu twagiriwe kugira ngo duhabwe ivyo abandi batamiye umwanya munini kwisaha ya nyuma reka nakubwira ikintu kimwe iminota ya nyuma y'urukino nikomeye cyane kuruta iminota ya mbere umwanya wa nyuma uri karirukanga abarimwo uruta umwanya wa mbere agitangura kwirukanga kuko ingororano ntiri ku ntango ingororano iri ku iherezo impembo ntibayiguha ubwa mbere kuko hari benshi batangura neza bagaheza nabi hari na benshi batangura nabi ariko bagaheza neza Imana ntiraba intango y'ikintu Imana iraba iherezo ryacu izoraba ingene wasenze izoraba ingene uzorangiza kuzorangiza uri kurase izoraba kungene kare wakundana izoraba iherezo ryawe warakundana nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga
ngo gumizo wahawe ntihagire ugutwara igisibo cyawe gushika ku mwanya wa nyuma basanga ugifise ico wakiriye. Ndakunda Bibiliya ingene ivuga ngo gumbira uwo mwana ntarake kuko hamwe yoraka yabaho neza mu mahonero. Gumbira uwo mwana bariko baravuga ni kanguro. Gumbira uwo mwana, gumbira uwo mwana. Uyu munsi kumudabwira ivyo mubwiza kumenya kubijana ni kanguro. Genda muri Ezekiel igice cya 47. Turaza turasimba duhere ku murongo wa mbere, ariko ndashaka kuza gushikana ku murongo wa 12. Nuko angarukana ku muryango w'ingoro, ngize ntya mbona hari amazi yiburuka ava munsi y'ugwinjiriro rw'irebe ry'ingoro. Angarukana ku irembo ry'ingoro, angarukana. He brought me back to the door of the temple, and there was a water flowing under the threshold of the temple toward the east, from the front of the temple faced east. Angarukana, ikanguro no kugarukanwa. Ausubira kwerekwa ibikorwa vy'Imana, ausubira kwerekwa uruzi rw'ubugingo, ausubira kwerekwa ibijanye n'ivyo buzima ukugera bimeze. Angarukana ku irembo ry'ingoro, anyereka amazi. Hari ikintu ashaka ko abona, hari ikintu ashaka ko yihweza. Iyo tuko turavuga ikanguro n'uruzi, hari amavision ashaka kwibagira nagize. Imana ikirampagurutsa muri iki gikorwa. Umunsi umwe tugira amasengesho y'imisi indwi kandi twagira ku musozi hari haruguru munsi yo kwa Ruhana. Turiko turasenga siri ku munsi wariwo, ariko umunsi umwe turiko turasenga nunamise amaso yanje, Imana inyereka volcan itutumvye hariya kuri ya musozi uriya ubona muremure uruta iri. Mbona akukanya iyo volcan irasheshe isesera nga ku Musaga. Mbona amazu yose ararengewe, ikintu cyose kirarengewe, amazu yose, ibintu byose, imiduga yose, ikintu cyose kirarengegwa. Ndabaza Imana ni icyago kigiye kuba kuri Musaga. Imana irambwira ngo ni icyago cyiza kigiye kuba kuri Musaga. Iyo ndiko navuga Musaga mukabona nuzuye mwemera ndaco navuganye n'Imana ngaha. Imana irambwira ngo rujya ruzi rw'umuriro ubonye n'uruzi rw'ikanguro rigiye gucurika ku Musaga. Kandi Imana irambwira ngo uzoba uri imbere muri ico gikorwa. Imana irambwira ngo imiryango yose izokuma ubutumwa bwiza, abanyabyaha bazokizwa, abagwayi bazokira, ibimuga bizomunguruka, ibikorane bidasanzwe bizokorwa. Kuva uwo munsi Musaga ndayibona gutandukana nuko kare nawe ndayibona, kuko ikanguro n'uruzi rurengera ibintu, aho abantu barengerwa n'agakiza. Urazi hari igihe umuntu yuzura Imana igatindika deborda. Iyi deborze ni hamwe wa mugore gwaye gutinya nka aza gukora ku biyonga bw'impuzu ya Yesu. Kuko iyo uruzi rwa deborze cyane, iyo agakiza Imana ya deborze muri wewe, umuntu wese uramutsa, umuntu wese ugumbira, uwo musangira, uba contact na wewe, hari ibintu yakira. Amen. Bezereza muri kino kibanza. Amen. Bezereza muri kino kibanza. Iyo mubwira abantu Imana iguhezagire, si modo passe y'abakizwa, si iby'abakizwa dupfa kuvuga. Iyo mvuze ngo Imana iguhezagire, ni itegeko mba ntaze mu isi y'imwemu. Umugisha w'Imana ubiza ko. Amen. Bezereza muri kino kibanza. Hani igihe uvuga ibintu uri kurafina, ariko Imana ntibifyinisha. Bersere wanje mu miseze afite telefone izimbye cyane. Mbona koje telefone y'umugabo wiwe, anyandika n'amazi, telefone yawe yabaye iki? Arambwira ngo yapfuye. Ya telefone izimbye kwa kundi yapfuye. Ndamwira nti iyo ngiye kuyise nabivuze sinababeshe nakunda fina. Ndamwira nti iyo no kuyisengera ntishobora gupfa gutyo nyene. Ngo amen. Rega cyane nahise ndabivugana nana navyaga ko nayimubwiye. Cyane batabwe kubwira petition w'ibingo hewe. Ngo apotre yabwiye kagiye kunsengera ngo telefone yanje. Ngo rega ngo iratanguye gusubira kwaka. Nabivuze nk'ugufina. Abimbariye ngo kandi ngo yibaza ko nyene ngo wari seheye. Ndahora. Rega birakora. Ata mufundi yayikoze. Tubona
ariko imana ariko uvuga ibintu umengo uri kurafyina uravyumva mugabo mu isi imhemu nta jambo na rimwe ryo gufyina kuko aho ijambo ry'umwami riri hose aho hantu hari ubushobozi abami bari muri kino kibanza numva amene yabo ari ijambo ry'umwami hose aho hantu hari ubushobozi uviriza kuva uyu munsi ushaka unabifyinisha ugenda ubwira mu muryango wako bagiye gukizwa uviriza nubinegirije genda ubabwire ibyo uvuga imana ibifatirako ibyo uvuga imana irabishigikira ikabishitsa mu buzima bw'abantu ibyo byose kugira ngo yiyubahishe kandi nawe yongere ikubahishe ibijyanye n'ikanguro n'uruzi reka ndabadekirive urwo ruzi ngene rumeze nuko mwene ico gicapo kimeze hama ndifuriza umuntu wese yuko umviriza hamwe na muhemu w'Imana agiye gusukwa nk'uruzi muri kino kibazo hari gihe muhemu w'Imana aba ameze nk'amazi aba ameze nka liquide biratubwira muri Yohana ngo abanyizeye imbizi z'amazi y'ubugingo zizodudubiza zitemba ziva mu nda yabo hari gihe muhemu w'Imana aba ameze nka liquide ni kuvuga ngo nimba ari nka liquide ni kugira ngo urengegwe ni kugira ngo umviriza ube batize injire habe immersion umaze kwambarwa bushobozi ugenda uzana iminyago myinshi mu bwami bw'Imana komeza maze andengana ikirimba cerekeye iburaruko simbira ku murongo wa 3 maze uwo muntu avuye aho ariko aragenda yerekeye iburasirazuba yari afise umugozi mu ntoke awugeresha amatambwe igihumbi ahwanye n'ay'ukuboko uciriye mu nkokora ayageresha amatambwe igihumbi aciriye mu nkokora umviriza kino kintu aya matambwe cyangwa izi mesure bariko baratanga hano nuko kera mwemwe Imana atangwa ku rugezo ibijanye n'ikanguro yari mesure barapimira abantu mugabo ingene babandanya bapima haragera igihe hadasubira gupima kuko uwo muntu aba yamaze kurengegwa ibijanye n'ivyo tuko turavuga uyu munsi vy'ikanguro si ibintu bigipimwa nka kera vyarapimwa kuko vyabihagaze ku muntu Imana ahagurukije kuko asakfo Imana ihagurukije igikorwa ihagusa n'umuntu agikora ariko muri kino gihe igihugu kivukira icarimwe ihanga rivukira icarimwe biravuga ngo ninde yigeze kumva imeze bityo aho igihugu kivukira umunsi umwe ihanga rikavyarirwa icarimwe mbega birashoboka ko hashobora kuvamo ihanga rikomeye rigenda rigakora ibintu nk'uko ari umuntu umwe ariko arabikora muri kino gihe birashoboka si bijyanye no kumviriza ab'Imana igiye gukoresha mu mbabare benshi nta matitire bazo bafite ministeriel ntibazo baraba apotre n'ubu umuntu aje kugira ngo ndi apotre utuzugumira ndakeneye kubona ikigaragara muri iyo ministère apostolique y'iwabo umuntu azi kugira ngo zene umupastori uri umupastori nyereka ibikorwa by'upastori n'ibihe vyamuri kurama muri ico gikorwa murazi babwire muri kino gihe cy'ikanguro naho Imana ivugisha cyane ibikorwa dukora kuruta amajambo tuvuga narizi ko fisa abantu muri kino kibanza bashaka kumvaka umunsi nkora deliverance ya mbere ndikora abakozi b'Imana nta titre nari mfise baranambwiye ati none nta n'ubu evangelist ufise ndavuga ni ntabwo mfise barambaza nta n'ubwarimu ufise ntabwo mfise ati ibintu hava bitugora nyatu kupresenta ndavuga ntibagore muze kuvuga ngo umwana w'Imana kema SIBOMANA uwo munsi naho nari umwana w'Imana hari apotre nari pasteur nari prophète nari evangelist nari docteur uwo munsi abadayimoni bavugira ama bishop bavugira amakozi b'Imana abantu bose baratangara ingene ariko ba deliverance muri babana bafite amatite bambaye twatuntu mu izosi babantu b'imisara bigera ku maguru gute abantu bari mu muhemu mbi urazi sibijanye na titre ufise nibijanye kinyegeje inyuma ya identité ufise baba hungu baraza ngo mizina rya Yesu mwe Paul avuga temuni zirabaza ati Paul turamuzi kandi na Yesu avuga turamuzi mwebwe muri bande uyu mwanya nagomba kubira ko muri bino bihe vy'ikanguro ntibazobaza ngo uyu ninde iyo umutima w'ikanguro iyi muhemu w'ikanguro yasuswa ahantu uviriza ntibashaka kumenya ko ari intumwa bashaka kumenya aba bantu mu isi y'imhemu bari enregistré aba bantu barahawe uburenganzira bwo gukora mu vy'imhemu aba bantu barafise licence abantu bafise uruhusha aba bantu bakavuga mu izina rya Yesu barabihawe cyangwa no kuva kubivuga gusa Imana nikeneye superficialité y'ibintu ikeneye da deepness ikeneye ivy'ibwina abantu
abantu bazira person descent apana kura kubumvisa bamuvuga abantu bavuga ati no haro twari kuba mu misi yeze rambwiye ngo nariko ndakumviza ku radio utavuga ngo uyu muntu ni wa mbere numvise ngo kuko ingene uvuga biragaragaza ko wahuye na Kristo. Of course tumaze guhura inshuro nyinshi, amaze kunyereka inshuro nyinshi. Simvuga ibyo nize mu ishuri rya Bibiliya, naho ibyo nizeyo. Simvuga ibyo nigishijwe n'abateologi bakomeye, nabo nyine ndabafise turaganira turigishanya, ariko ibyo mvuga bihindura ubuzima bw'abantu. Nivyo navomye muri Uruzi, nivyo navomye mu mutima w'Imana. Aho umuntu wese afise uburenganzira bwo gushikayo. Aho ni hashika abapastori, aho ni hashika aba evangelist, aho ni hashika uwitwa umwana w'Imana wese. Kumenya Imana n'ivyahawe bamwe. Bivuga ngo muri ico gihe bose bazonyimenyera. Guhera kuri nyarucari gushika kuhambaye. Ngo nawe uzokwigisha undi ngo menya uhoraho, kuko bose bazonyimenyera. Ndaseze Imana ngo Imana iguye kuyimenyera ku giti ciwawe. Haleluya. Ariko kugira ngo aho agere nukutunga umutima w'ikanguro, nukugarukanuma. Pastor Sande yatubwiye ngo ku rukundo rwa mbere, hese ku mutima wawe uri kuradidagizwa wifuza Imana. Yo tuvuga ikanguro niko ubwiza bw'Imana wabusiga ari imboneka rimwe mu makoraniro y'abera. Yo tuvuga ikanguro n'igihe ijambo ry'Imana rihishuwe asiga ari imboneka rimwe, apana bijya bakura kuri YouTube. Murambabari naje nogenda kumviriza nkabibazanira nga, ariko bizoba nkumenyesha makuru ariko avuga amakuru. Hari umuntu murumva yahinduwe n'amakuru mu journaliste yavuze. Ariko nakomeza abwira yuko iyo aba messager de bonne nouvelle, iyo ndashaka kubasarisha gatoya. Psalm 68 verset 11. Ratakobo shataramari. Abakobwa n'amama bari ngano va amene yabo. Abakobwa n'amama bari muri cyo kibanza n'uva amene yabo. Ibi bintu biraberekeye kandi birabaraba. Muriko muranyumva? Muri rikanguro turiko turavuga sabahungu n'abagabo kuvuga ubutumwa gusa. Ngwabona ngo nibo bafise inguvu, nibo biruka. Ibijanye n'inkomezi zikora, sibijanye n'inkomezi zo mu mubiri, nibijanye n'inkomezi z'umutima. Vuga ngo hari inkomezi z'umutima. Vuga ngo hari inkomezi z'umutima. Vuga ngo hari inkomezi z'umutima. Haleluya. Ijambo ry'Imana vuga ngo umwami Imana yaravuze ngo abagore bakwiza inkuru babingabo zikomeye, babingabo nyinshi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Soma mu Kirundi bumvirize. Umwami Imana yaravuze abagore bakwiza inkuru babingabo nyinshi. Hari abagore muri kiro kibanza barahari, hari abakobwa muri kiro kibanza. Reka tuvuze abagore n'abakobwa barimo. Witwa umukobwa kubera kutaragira mariage, kandi Yesu ntazogara kutararongogwa. Bo ndabivuze ku bantu baje uyu munsi abazoza hanyuma ejo muravreme mpame nimeze neza. Ego sha hari umukobwa acha mpame impeza gihe nukuri ntibasore kubabejwe imyaka yabajanye, imyaka ihe imbega imyaka niki, imyaka nibiharuro. Muriko muranyumva? Imyaka nibiharuro. Ngo imyaka ntinyegezwa, hari igihe nyegera. Abamama muri ngano family yawe, abagore bari ngano family yawe. Iri jambo ni giwanyu. Umwami Imana aravuze abagore bakwiza inkuru. Umviriza inkuru mu Kirundi iri umuntu handitse no Bibiliya yabivuze igihengera hari isaku nyinshi mu bagore, kuko ntiyataduje neza inkuru. Inkuru ishobora kuba mbi cyangwa ikaba nziza, none sivyo? Muga mu Gifaransa bavuze ngo de bonne nouvelle. Reka rero twebwe tubihindure abagore bakwiza inkuru nziza. Mwana mazambo ubutumwa bwiza ko Yesu ahari ivya, ko Yesu akiza, ko Yesu abohora. Abagore bakwiza ayo makuru ngo babaye ingabo nyinshi, une grande armée. Université ngo une armée puissante. Abagore, umugore yagwifatiye yuzuye muhemu yera, nta kintu kimwe kimuhagarika. Mwana naco ngenda kivuze iya tuzuye muhemu yera. Imana kubera ko izi abantu yaremye ingene bameze, Imana ibabwira abo bantu umugore uzobona tuzuye muhemu yera ahagurutse gutangura intambara. Imana ibwira abagabo ntimugwane nabo. Nimba mudakeneye kwasiga uravyumva ubuzima, ntimugwane n'umugore yamara maze gukora ikibi.
bivuga ngo hakuba n'umugore w'ingare. Imana ivuga ngo ugende usenge ntinakwemera kusenga. Imana ivuga ngo ugenda wisonzeshe ntikwemera kwisonzesha. Uwo mugore yamaze kuba ingare. Imana ikubwira ngo kura ku rukundo ndagukunda kandi nkaba nkene gushaka kukubona uri kurabaho. Wowe nyene ubwawe nturesiste cugenda womoke wiyomore wowe nyene ubwawe. Numva abantu ngene bateye ubwoba. Ahantu hose Imana yaturikije ikanguro mu buryo budasanzwe. Aho hantu yakoresheje cyane abagore. Abagore misisi bamari ku bwinshi. Kandi ijwi ry'abagore ndabavuze cyane. None si bo batuvyaye. Aba mama turabakunda. Hari umushakashatsi yavuze ati umunsi vyohindukira umwaka umwe gusa Imana ikavuga ngo abagabo nibo uyu mwaka nibo baza gutwara amada. Imana ikabihindukiza. Uwo mushakashatsi yavuze ngo 1/3 de la population mondiale yochiba portée disparue. Kabe murumva arashobora kwiyahura baratora ikiziga. Boja kwiyahurira muri acide nta nuwotora igufa ryabo. Bisigwa ngo meni majamu n'abantu bari forte. Barazi kugumya. Uravyumva umutima nk'intambwe. N'abantu bashobora kwihanganira imibabaro. Wakanu gatoya ngo numva ngomba sare. Amezi 9 yumva agomba gusara mugabo nta sara. Kubwica abafise. Umwama hagurutse n'Imana ishaguruka. Gendura habe muri Bibiliya. Twese turavuga Mose. No, Mose kugira ngo abe umuliberateur, abe umukiza, umucunguzi. Yakijijwe n'umugore. Muriko muranyumva? Yakijijwe n'umugore. Mose yatagira umugore. Mose ntiyari kuba Mose. Umugore niwe yamwitegereje. Mama wiwe aravuga ati uyu mwana naho ari umuhungu mbona yopfa mu bandi bariko barapfa mugabo ndamwitegereje afise inyenyeri muri kacane arimo ubutunzi bukomera avuga ati no uyu mwana shaka kumugumiza ngaha ngo oya Farao amugeture aramuzigama aramunyegeza acagenda amushira ahantu umukobwa wa Farao yari karogera aramushira mu mazi aramuterera aravuga ati uyu man jewe nashaka gupfira amaboko yiwane ndabona ivy'ubutunzi biri muri we. Nyina wa Mose yarashobora kubona destiny ya Mose amwitegereje gute. Ako kanya umukobwa wa Farao ari karoga aryohewe acabona igiseke kiriko kiragenda gende sinzi impamvu ari gitebo impamvu ari giseke bashita gute ico kimwe agiye kuraba ngo asa kandi ico yari yamuseguje wari umwambaro w'abaheburayo gerabonye kare mu baheburayo mugabo nawe nyene agira amaso Imana imutiza amaso y'imwemo ntiyavuga ati ni umuheburayo ari muri babandi bo kwishwa ataranyegeza ico gitambara niwe yarazibanga ko uwo mwana ari umuheburayo abandi ntavyo bari bazi kubyo hageze ahantu kubw'igikundiro yari afise Farao yari yaravuze ati ninapfa izina rya Mose ryandikwe izi inyuma y'izina ry'iwanje parce que bikogwa yakora mugabo umunsi amenya identité yiwe aravuga ati kuba kuzosubira Farao bimariye iki bene wacu bariko barapfa umunsi mwabona umunyegiputa ariko ararenganya umuheburayo yaragenda aramugwanira aramwica igikorwa cy'ubutabazi cyari gitanguye hari undi yabibonye hamase ngene umunsi umwe abonye abandi baheburayo bariko baravuga ati mwabijujumwe mwese ko muri bamwe aho muri ko mufike umwasha bati ubwo mugire kumagira wa munyegiputa ngo amenya ko vyamenyekanye wenye nubwo bacaratekera ibirago acaragenda mugabo aho yagiye umviriza nuwamutoye amujana kwa Jetro yari umukobwa Mose yagumye agirirwa neza n'umugore kugeza igihe ibi byo binda bigeze ko n'abasayisha mugaca murara ngaha n'igihe yarabaza gusanga nta wundi yogira umugore wiwe umugore wa Mose yari umunyafrika muribuka ko Miriam na Aaron bagiye Mose yarongoye umunyamahanga ariko yari yabonye ko muri uyo mugore harimo ikintu kidasanzwe yari umunyafrika Zipora Zipora n'igihe Mose yari yatanguye mise Zipora niwe yasigamye ubuzima bwa Mose kuriki ngize revelation nyinshi Imana imubwira gukeba umwana wiwe aratinya guyanka ko umugabo avisha amaraso Imana ije kurandura Mose Zipora fatibuye agira circoncision umwana ataterera umubiri hafi y'ihema Imana ibibonye
Chavuga ati umbereye umuntu avisha iyo ataza kuba wewe uyu yaragiye. Mose yamye zigama n'umugore. Ngabareba ariko barabavuga ngaha. Des messagers de bonne nouvelle. Mbare umuntu ari ruhande yiwawe tumvirize. Ba umumessager de bonne nouvelle. Utwara ubutumwa bwiza. Ndanse muri kino gihe cy'ikanguro hari ibintu tubwiza guhindura numva ameni meze neza. Mu ikanguro Imana ihagurutsa abantu bazana amaheforme abantu nyene uravyumva nyene baba revolutionnaire. Mwanke kubereka imisoso yo bavuze insaku baca bavuga abagore. Ico kintu mugihindura mu izina rya Yesu abagore muri ngaha. Ubu ni bavuga umugore base bumve bonne nouvelle base bumve ubutumwa bwiza. Numva ameni meze neza. Kuko bajye bavuga insaku n'abatuzuye muhemu yera abuzuye muhemu yera nta mwanya bafise kuvuga insaku nta mwanya kuvuga bafise kuvuga ivyanaka n'ivyanaka bafise umwanya wo kuvuga Yesu wabo. Aho sino babwira no n'abasarisha ngo abagore kubukwizera ko bagaruye wababo bari bapfuye barabahizi badasanzwe. Novuga ivya Debora umwanya wonjana ingene yabonye abagabo bose batinye harabati maze kubona tawo kurongora abisirayeli jabo Debora ndahaguruka maguruka ndo muvyeyi wa Abisirayeli bose. Hefase bango ikangure Debora ikangure. Debora yabaye mu rovivariste ndasanzwe. Amarka ma generation. Ivyo abandi batinye gukora arabikora. Abo mucunguzi w'igihugu. Ari muri baki bashoboye kuba umviriza muri position yo kuganza ni kuvuga ngo leadership akaba umuvugishwa amemta akaba n'umucamanza. Vyabaye kuri Debora si benshi babibaye ivyo. Indani muri mwebwe mwanditswemo inyandiko zidasanzwe zibikorwa bikomeye muzokora hano muri buno bugingo. Paravuga ngo nuguruwe urugi runini yarunyinjiza mu bikorwa bikomeye. Uku kwezi n'ukwezi aho Imana igiye kutwugurura inzugi nini. Vuga ngo inzugi nini. Imiryango minini itwinjiza mu bikorwa bikomeye. Yavuze ibikorwa bikomeye ni bya bindi Imana ikora hagasigara imizerere mu matwi y'abantu. Ni bya bindi Imana ikora bagasigara barose uwo byabaye ko ninde. Ibikorwa bikomeye bigaragaye ku buzima bwawe izina ryawe riva mu yandi mazina yandi. Abantu basigara babamenya baciye ku izina ry'iwawe. Urabona kina nakate ni haje uranumanuka kurushengero rwo kwa Kevin. Hey, uyu munsi ndi adresse muri kano karere biroshe gutora ahantu kubera ahantu twarahubatse izina. Ingene bandaba. Amen meze neza. Amen meze neza. N'umutaximera kubira ngo none ngo nihe paraporo yo kwa Kevin. Ndashaka nawe harya uzoba haze yitirigwe wewe. Amen meze neza. Amabarabara agiye kubakwa muri kino gihugu azoca hejuru azobafisha amazina y'abakristo amazina y'abahoviva. Numva amen meze neza. Bavuze izina ry'abari matanye n'ibikorwa bikomeye wakoze. Uvuze naka wa wundi afashe imfuvyi. Wa wundi bakira amazu bantu nikora. Wa wundi arira amasure abantu bagira ico bakumenyeye ko uve mu kivunga. Umva ameni yanyu micyo kibanza. Nariko ndavuga ingezo bagenda baramupimira. Hamwe apimye amatambuka igihumbi agasanga bigera ku birenge. Ugo ruzi rugera ku birenge. Ariko ari ikintu kibashaka kumuraba. Uru ruzi rwabonetse mu ngoro. Ngo kandi gwaca iruhande y'igicaniro. Ahantu hose ari igicaniro aho hantu uruzi rurahaca. Narivuze ngo ahantu hose ari igicaniro aho hantu uruzi rutegezwa kuhaca. Numva amen meze neza muri kino kibanza. Biravuga ngo ubwo ruzi rutangura gutembera kuri uwo muntu. Ikanguro ubwa mbere n'ibijanye na twebwe. Naho uruzi rudushikira twebwe. Uyu muntu batanguye kuza ahari. Bapimye basanga rugera ku birenge. Basuye gupima basanga rugera ku mavi. Urumva rugenda ruraduga. Yitwa tuvuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi niki kintu ariko baravuga. Ivyo wakoze bikomeye uyu munsi ejo uzokora ibi biruta. Ni wakora ibiruta hirya yejo uzokora ibirenze. Ni wasubira gukora uzokora ivy'akabura rugero. Ni wasubira gukora uzokora ibihambaye cyane. Ni wasubira gukora uzokora ibyo uzakuronka izina bashobora kwita. Ngo tugende turakura
bivuga ngo umuco, inzira z'umugabo zimeze nk'umuco mu gatondo tondo, inzira z'umugabo zimeze nk'umuco mu gatondo tondo. Bivuga ngo umugabo ibijyanye n'ubuzima bwiwiwe wabigeranya n'umuco mu gatondo tondo, ngo ugenda urushiriza gukayangana, ugenda urushiriza kwaka, ugenda urushiriza kumurika kugeza hakeye gose. Bitangura ari bito ariko bikaba binini, bikaba binini, bikaba binini cyane, bikaba birebire cyane, bikaba bikomeye cyane, bitera biduga. Siri muri ba bantu bizera yuko uko umuntu amara umwanya munini ya mu Mana inkomezi ziwe zimanuka. Oya jawunize uko dutebana n'Imana niko inkomezi zacu zimultiplier, niko inkomezi zacu ziduga. Yo mpambe nirenze ngaho, mpambe nirenze ngaho. Uko usenga uyu munsi ejo uzogusenze birenze, uko ukora Imana uyu munsi ejo bizoba birenze. Umuvyeyi wanje w'impemeje arambwira ngo haramaze imbeke vaje ufise imyaka ingahe. Ndayimubwira muri musiko ndayivuga, ndayimubwira hanyuma ndayimubwiye atirambwira ati wow, ati sha imbere yawe uracafise umwanya munini wo gukora ibikorwa bikomeye cyane. Ndambwira ni cyane gose, ivyo nzobona ejo biruta ivyo maze kubona ejo hahise. Ivyo nabonye bikomeye ejo harenganye biri hasi ivyo nzobona ejo hagiye kuzoza. Narizi ko mfise abantu ndiko navugishwa ko muri kino kibazo bakampamera. Ivyo nawe umaze kubona ntiwobigeranye n'ivyo ugiye kubona. Ivyo ugiye kubona birakomeye cyane, birahambaye cyane, ntibisanzwe kuruta ivyo wabonye. Mpameni yanyu muri kino kibanza. Haleluya. Uracanyegejwe, uracafutswe, uracakingiriwe, ariko igihe kiriko kiraza mu maso y'impeho ndakuravye igitambara cyagukingira Imana igiye kugifukura, Imana igiye kugikuma. Yo numva amen meze neza muri kino kibanza. Bivuga ngo umuntu w'ubwenge umuco ubonesha mu maso hiwe, ubonesha amaso hiwe. Aho igituma ndabona ni ko yakwara umuco ngaha, mugabo hamwe atamuco w'ubuhari nta numwe nosubira kubona. Ikanguro rije riza nk'umuco, rihishura mu maso h'umuntu wari we wese. Ati uyu ne pimaka, uyu ni mundu, uni ni naka. Nta ukwitiranya n'ubundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubwo ruzi rwagenda ruraduka, rugera mu gikanyerero, ruraduka. Bisi vuga ngo batse baragera aho baheba gusura gupima, ngo kuko rwari rwabaye rwinshi, ngo kuryo atawo kongera gusura kurupima, ngo ariko washobora kurujabuka yorujabuka abanje koga. Bivuga ngo rwaruzi rwatangura ari ruto, rwarugeze ahantu ruba ikiyaga kinini kugira ngo ushobore kujabuka bisaba ko woga. Ivyo tugiye kubamwo bizodusaba ko twoga muri muhemu yera, bizodusaba ko ubiriza turengegwa n'ubushobozi bwa muhemu yera. Numva meni yanyu muri kino kibanza, numva meni yanyu muri kino kibanza. Sivyo gusa ubwo ruzi rwabandanya ruhejeje gutembera kuri uwo muntu, rutangura gutembera. Hari ikintu bavuze ngo ruratemba, ngo ruzotemba ruva ku ruzi Araba, ngo rutembe ngo gushika mu ruzi rw'umunyu. Nakoze ubushakashatsi nza gusanga uruzi rw'umunyu bavuga n'uruzi nivyo ruri sare cyane. Indani nta kintu kimwe cy'ubugingo kibayo, nta kintu na kimwe atari urwo ruzi. Andi bagwita ngo n'uruzi rupfuye, Dead Sea. Parce que indani nta mafi, indani nta kintu na kimwe cy'ubugingo kiba, n'urwo ruzi rwonyene. Kandi urwo ruzi ngene rumeze ubundi bagize ubushakashatsi ngo rutera rumanuka, rumanuka, rumanuka. Donc ari majambo hakuduga ngo rube rwinshi, rutera ruyonga. Narizi ko urwo ruzi Imana ataco ruyibwiye, ataco goza gufasha. Mbwa Imana ivuga ngo uru ruzi rutemba ruva mu ngoro y'Imana. Ari ryo kanguro ruzotembera muri rwa ruzi rupfuye, ruzotembera muri rwa ruzi rw'umunyu. Biri kivuga ikintu gikomeye ngo maze amazi y'urwo ruzi azocakira. What does it mean? Iyo bari kuravuga amazi mu ijambo ry'Imana baba bari kuravuga system y'isi, baba bari kuravuga ubuzima bw'abantu. Yesu abwiye Petero ngo niwa nkurikirazo kugira umurovyi w'abantu. Ni kuvuga ngo abantu babaroba mu mazi, amazi ageranywa n'isi. Cyo kimwe nuko amazi asura kugeranywa n'igisagara.
iyo Imana ishaka kuvuga abantu hari igihe yakoresha amazi. Ariko ikibazo cyanibaza hamwe umengo biririvuguruza. Elisa bamujanye bamwereka igisagara, turabona igisagara ingene ari cyiza, mugabo amazi yacu atera urufu, atera ubugumba. Ikintu cyose kiyanyoye kibi gikoko cyangwa umuntu kica gipfa. Bimbwira ko Elisa mu kuvura ayo mazi yafashe ugwavya rw'amazi arusiramwo umunyu atasuka muri ya mazi. Ayo mazi ntiyasubira gutera ubugumba. Icyavuye aya mazi wabaye umunyu, ariko aya mazi bakavuga ngaha atembera mu kiyaga cy'umunyu akaba ariho kiba kizima. Ntimwo kumengo harimo contradiction. Haleluya, haleluya. Reka ndabizanemo umuco gatoya. Elisa ni wo mu isezerano rya kera, mugabo yari umuvugishwa. Umuvugishwa ni umuntu ashobora kubona ejo hatarabaho. Icyo Elisa yakoze ntigitandukanye n'ikeze kera abona, kandi ntigitandukanye n'icyo Yesu yavuze. Yesu yavuze ngo muri umunyu kandi muri umuco w'isi. Nivuga ngo umunyu muri aya mazi atuma cyabugingo buhaba. Mugabo hari abandi Imana yagize umunyu, aho bageze aho hantu bahasiga ubuzima, aho hantu bakoze ubuzima, aho hantu batuma ubuzima buhaba. Raba kino kintu, aya mazi bariko baravuga yakijije aya mazi y'umunyu. Ni amazi cyangwa ni uruzi Imana itembesha muri twe, mwene majambo ni mpemu yera. Kandi ndabyegeranye, ni mpemu yera. Mpemu yera muri twebwe iyo atembesheje amazi ikitagira ubugingo kigira ubugingo. Ariko bavuze ngo ayo mazi, bavuze ngo when it reaches the sea its waters are healed. Ayo mazi ashitse muri ya yandi y'umunyu, ya yandi yapfuye ngo acakira, acakira. Ufite aya mazi bariko baravuga isi, bariko baravuga imiryango yacu, bariko baravuga amasosiyete tubayemo. Bene data, turi mu isi aho ubona ko nyene ari urufu rwigendera. Unsigurira gute uyu munsi ingene abantu bashobora kwandika amategeko agenga imboregwa kandi bagaca bayaposta? Ntayo murasoma amategeko ngo agenga imboregwa, bakabiposta, abantu bakalikinga, bagasharinga. Itegeko muri amategeko ahari nasomye iryo nibuka, bavuga ngo imboregwa ni kangwa nuko itagira amahera abayafise bariho. Ariko wibaza kure ko uyu muntu yamaborewe, ntaboregwa amafaranga yiwiwe. Ntimurabibona? Ashaka kuboregwa mu yuwundi. Ari yaranje bafise ahari y'ukungene batwenga. Abantu batagira ingene bisororera. Bose barabakomedie mu bubare. Bose wumva nyene bari uravyumva? Kubera kurumva arakenesha ro gute ivyo bisigura gute? Uyu munsi ari abantu kuba umugabo atagira umuhabara ari anomali. Hegise kumva abo bantu ngo nukuri ngo vraiment ngo we ntavyo yarari ngumwa ngo abagenzi biwiwe ngo nibo bamumurondereye. Uribaza umuntu akagutiza umuhoro wo gusambura urugo rwiwawe. Ubwana bwa moins de 23 ans ngo hebe ngo nanonse kimanjemo yikimanjemo. Umuntu angana na so wawe uyo n'umupfumo. Ibi hari mu minsi biteye ubwoba, ibi harawe. Ubu abagabo basigaye barondera abandi bagabo kandi bafise abagore. Mu miseze na kore deliverance umumama arambira atapotre, sinari nzi ko narongo n'umomosexuel. Twaragize menaje kumbe kwaruga ngo ahuma amaso abantu abereke kari normal. Mugabo hari umomosexuel afise ubundi mugabo agendana n'abandi bagabo. Yisigeze he abana banyu? Ngwebo ngurumva kwaruka kagomba kumera nk'agakobwa ipu tanga usenge rikagomba kumera nk'agakobwa. Imwehemu yarizibya nisube yagateye. Turi mu bintu biteye ubwoba. Kera
twavyumva hari ivyari ariko uyu munsi birabana natwe ko banyigishe ngo niko meze ntegeza kwiyakira ngo cyo ngurumva guframa gusinzi umuhungu areka aragira gute simvuze ngo umubwire nabi ariko menya ngo waratewe genda amasengesho umusengeri mu minsi imbere atarakuza niwo basanga igitsina akubwira ngo ubu niwo dukundana niwe tuzobana uyu munsi nibinyegeza uyu munsi bakingiwe n'igihugu ca mbere gikomeye cyane muri nose ivyo vyose ni absence y'umuco w'icengero nikora ko twadiwe agakiza nikora ko iby'agakiza tuba tubifata ibisanzwe hewe kameme ni gukizwa mu gisimu nk'umu intellectuel ni kuva rero ngo urumva nyene n'umupfasoni ufate n'ukanye uzuye muhemu yera igihe kiraje kandi kirageza aho umuntu azo afite icubahiro kimeze gute hazo kuzura muhemu yera akavugishwa mu nama nshinga amateka canke mu nama y'abashikiranganje akabata ukuri ko barahagize bakwita umusazi bakwita iki ariko iyo uruzi rutemvye ruteza kukurengera rukagutwara abakira gukontora uruzi nta munsi nimwe bigira babaho Evariste buzuye ariko ni bande bashaka kuba baho Evariste nabemera gutwa urazi amazi neje amazi ntugwane nayo kuko arakurusha inkomezi vuga kino kintu imhemu y'ikanguro ntugwane nayo ikurusha inkomezi Imana ishimo cyane twere ku murongo okay imbere ko asoma ku murongo w'icenda ngoma ndangize ufite ishengero ntidutahura neza ibijanye n'ivy'ikanguro Tusko ikanguro ni kuba ngaha mu nzu y'Imana tukavugishwa hama nyuma yo kuvugishwa ese kubuzima ntibubandanye inyuma yo kuvugishwa kwabo ni bande bahinduriwe ubuzima hari ikintu Yesu yakoze gikomeye ikintu cyose Yesu yakora cyaba gifise intumbero hayo udashoka tubona mugabo umusi Yesu arobesha amafi menshi ba Petero bakeshije zo byose nakime baronse ajya mafi barovye insenga zigapfa gutabuka bagatira amato nyumviriza neza vyafexe economy y'igihugu vyatumye abana biga amashuri vyatumye leta ironka ikori vyatumye amabarabara yubakwa vyatumye imigambi y'iterambere ikogwa ico Yesu yakoze cyafexe ubuzima bw'igihugu uyu munsi munyumviriza ikanguro Imana ikiraduhamagara si kanguro gusa cyo kuvuga mu ndimi kukumbagara hasi ego nivyo ariko inyuma yaho duhaguruke tugende twafekte economy z'igihugu duhaguruke tugende mu bitaro listen ibi nabitahuye hakiri kare yuko hariho langage abisi bumva umuntu atarakizwa kusoma ngo ihane ucangura cyo mu muriro ihane hungu burake baca bakwimoka ariko fata bajya abantu batishoboye ubashira ivyo bafungura n'ivyo bambara ubashira umugambi w'iterambere hamabwira ati nagoma ndabaganiza ibyane n'urukundo rwa Yesu nta numwe atazokumviriza mbabwira ikintu kimwe iri shengero Imana ntiyari komeje kubera gusenga gusa nubwo nugusenga navyo byagize ikibazo kinini ariko nuko twagize uwo mutima twamenye neza uwo mutima w'ikanguro ukungene umeze rafa passe dimanche twako turatanga amaraso ugira ngo amushikanganje bw'amagara y'abantu ntibaraye bamenye yuko hari gihe bahora bambaza ngo mbega ujyashengero ryanyu gitwa gute parce que bari mu Congereza ari batanabimenye mugabo ubu nasanze kuri fish bajyanditse neza the city of the living God church tuvuga ko kare bahora bambaza uko batambaje ofete ubu turi muri database yabo turi mu adone yabo bavuga ati umviriza itariki izi tuzoba turi muri the city of the living God ajya amafoto ubundi singunza gupibira ariko hari icyo dukeneye amashengero namenye ukungene akomunika baje batubwira ko afise imashini imwe tubasa ubushikiranganje bufise imashini imwe ngo zari zibiri ngwini ngo yagiye hari yago kuri mukiza mu Iranda hama muca mudufatisha umwanya munini yahe nabaravye kwera ko bagiye gushikirwa barusha yaba nimwagaruka
ndasizeho isezerano tuzubaha imashini zibiri yo iyi raporo turayitanga ngo ko apotre wa City of the Living God yatwemereye imashini zibiri zo dufasha kugira iki kwarurisa abantu bariko baratanga amaraso mu buryo bunyarutse. Ndabaza ikintu kimwe aho simvuze ubutumwa bwiza ninagenda nkavuga nti ni apotre Kevin Sibomana ushaka ministre cyangwa ushaka mbabwira ikintu kimwe tutaragera ahantu abanyacubahiro bumva ko aribo badukeneye atari twebwe tubakeneye ntituraba mu ikanguro. Soma amakanguro yabaye mu bihe bya kera. Umwami niwe yaje kurondera umuvugishwa. Hari umwami araho bagiye kurondera umuprofetese yitwa Hurida. Arababwira ivyo bakora babikoze igihugu Imana yakigira neza. Muri buka Elisa wa mugore w'umunyashunemu yamuha indaro. Yamubwiye ati umviriza mumuhamagare Gehazi. Ati cyangwa ugende umubaze ukeneka kuvugira ku mwami. Bisigwa ngo Elisa yari afise ijambo ku mwami. Elisa yari umwishikira ku mwami. Ingene bandaba. None Elisa ntiyari yakijije igihugu imyaka n'imyaka cyahora kiri mu ntambara agakuraho intambara muravyibuka kujyo hageze ahantu igihugu bari basigaye bazi kari cha Elisa. Aho ni Imana igomba uruzi niho rugomba kudutwara. Kuko mbabwiye nubwo ari abanyavyubahiro bafise amagarde akomeye agumara abantu baguma bafise umviriza inzara n'inyota ndashobora guhezwa n'ikintu na kimwe ndashobora guhezwa n'icubahiro barakeneye Yesu. Muranyumva naho yambaye grant umviriza arakeneye Yesu, naho ari umushinga amateka arakeneye Yesu, naho ari umukuru w'igihugu arakeneye Yesu. Bavuga ngo nta mukuru atagira mukuru we. Mukuru wabo ni Imana. Kandi iyo nitwe kwibashikana ko mu izina ryayo. Aha ni uruzi rugiye abantu bashari ngaho nkumva amene yaho. Muracari ngaho. Uruzi rwatemba ruva mu ngoro y'Imana. Mugabo ntigwatembera mu ngoro y'Imana. Rwatembera ku isi. Mumfishe bishatse kuvuga nubwo dufise ijambo rikiza siryo ngaha gusa. Barikeneye mu miryango yacu. Barikeneye mu mabarabara, barikeneye mu bubare, barikeneye mu mabwate, barikeneye ahantu hose. Uruzi rwari mu ngoro y'Imana mugabo rwatemba. N'uruzi bavuze rw'umunyu ntigwari mu ijuru rwari ku isi. Bisigura ngo ivyo dufise vy'imwemu tubiza kubisuka ngaha mu isi. Ikinshi shenge tigeze ritahu bakiyugarana bagasenga bakisonzesha bakavugishwa. Umviriza muri raporo cyo gutanga muri leta nizo kuvuga ngo twaravugishijwe cyane ngaba mu professor twavugishijwe ngaba abantu bakiza bavuga ati umviriza ibyo nabyo dukeneye kumenya. Bakubaza ngo nayahe mashure mwubatse, bakubaza nibihe bikorwa vy'iterambere mwafashije igihugu. Nk'utashobora ati twe twaratanze amaraso igaho mugatumba batwagwa n'amazi twarashitseyo kubaraba twama tugira amadesante mu bitaro hanabo dukuza mu bitaro mu minsi iri imbere twamutangure kwataka ama point ari strategique nzo yababwira mu minsi iri imbere. Amen meze neza. Amen meze neza. Kuko turafise cyo kubaha bakeneye uzobabwira ko tubazana. Yeah. Kurako niyo langaje bumva. Nico bashobora gutahura. Uruzi rwatemba ruva mu ngoro y'Imana rutembera ku isi. Iri kanguro riva mu mitima yacu rigaragara mu bikorwa bigaragara. Aho dusengera uburimyi n'ubworozi abavyiza ba agronome dufise nk'aba Pastor Claude hano mukagene mu revolution umwimbo ngo ibintu ngo vyose ngo vyazimye ngo turagowesha ngo mbega tugiye kuba abandi. No, abaho vivalist ibibazo ntibabihunga, ibibazo ntibabivuga, ibibazo babitorera inyishu. Yosefu yatoye inyishu. Ntabwo toke ko biriko biraduga tugwiza umwimbo. Iyo umwimbo wabaye mwinshi ntashwa ibiciro biba bifise atari kumanuka. Ngabwo gituma biduga no kubera ko abari biki. Numva amene yanyu mikiro kibaza. Ikico gicapo nagomba kugenda ndabahaye.
turiko turavuga ikanguro ni uruzi rugiye gutemba ruva mu ngoro y'Imana ruca ku gicaniro aho rugiye kuza kuri twebwe tukarengegwa duhejeje kurengegwa tukagenda tukisuka ahari vyapfuye hama bikagira ubuzima. Somushikane kuri 12. maze arambarira ateye amazi atembera iburasirazuba azomanuka mu kiyaya Araba arinda ashika mu kiyaga c'umunyu niyashika muri ico kiyaga azokiza amazi yo muri co. 9. Kandi aho urwo ruzi ruzoshika hose ikintu cyose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizobona uko kibaho. Ikintu cyose gikunda kunyogomba kiba mu mazi kizogira uko kiba. Muyandi majambo kandi cyari kiriho mugabo ya mazi niyatemba ikitahura kibaho kigiye kubaho. Tugiye kubabeshaho abantu bahora bakunda kubaho ariko batariho tugiye kubatuma babaho. Abantu bakunda kunezerwa ariko vyasinyene banezerwa tugiye kubatuma banezerwa. Abantu bakunda amahoro ariko batigeze bayagira tugiye kubaha amahoro babone ingene babaha amahoro. Mame nimeze neza. This kandi hazobamwo n'isinzi ry'amafi ryinshi kuko ayo mazi ashitseyo kandi amazi yo mu kiyaga azokira ikintu cyose kizima kibona uko kibaho aho urwo ruzi ruzoshika hose. Ikintu cyose kizima kizogira ubuzima kizobona ukungene kiba. Iri jambo muri ko muraryumva. Imana ikirakubwira tuvuga kugira babeho baragukeneye. Kugira ngo bashobore kubaho barakeneye ubuzima bwiwe, barakeneye participation yawe, barakeneye ishukora, barakeneye ishumara, barakeneye ifasanyo yawe, barakeneye interano yawe ngo aho urwo ruzi hose ruzogera. This is what God there for. They will be healed and everything will live wherever the river goes. Wherever the river goes. Aho goruzi ruzoshika bavuze ngo ikintu cyose kizoca kigira ubuzima. Muyandi majambo, we are going to give lives. Tugiye gutanga ubuzima nshuro narivuze. Tugiye gutuma baba mpameni meze neza. Iyo baciye mu mwonga w'amarira aho hantu bahindura ahantu hamariba ngo imvura y'intashuro ihambika imigisha. Iyo basiyeho hantu ngo babaga bateye umudugararo investment ngo babaga bubitse isi batugezemo. Tugiye kubika isi mu izina rya Yesu. Tugiye kubika ingwara mu izina rya Yesu. Tugiye kubika ubukene mu izina rya Yesu. Tugiye kubika amadivorce mu miryango yacu. Amen neze ngaho. Ubukene tugiye kubwubika, intege nke tugiye kuzubika, ukudatera imbere tugiye kubyubika, ukutarondoka tugiye kubyubika, ingwara tugiye kuzubika, amakansa tugiye kuyubika. Amen meze neza muri kino kibanza. Ikitava ku Mana cyose turagiye kucubika. Bari barindiriye umuzo wacu kandi tuje turi ingabo nyinshi. Tuje turi ingabo nyinshi. Vuga ngo tuje turi ingabo nyinshi. Vuga ngo tuje turi ingabo nyinshi. Yoweri 2:11. Ako konyene. Maze Uhoraho akarangurura ijwi imbere y'igitero ciwe. Bavuze ngo the Lord gives voice before his army. Atangijwe giwe imbere y'igitero ciwe. Uku kwezi tuzohishura irijwi riri imbere y'igitero c'Uhoraho. Arangura ijwi imbere y'igitero ciwe. Ikanguro ni igitero c'ijuru mw'isi. Ikanguro ni igitero c'ubushobozi bwa mpwemu yera mu buzima bwawe. Ikanguro ni igitero c'agakiza mu mitima y'abanyavyaha. Ikanguro nahijuru rihaguruka ryo nyene ubwaryo rikegeranya ibigwanishwa rigaca rihitana igisirikare gikorera mu isi bagaca bagenda bomi gutonda urugamba. Iryo ni ryo kanguro. Nako ningere bikivuga ngo ninda azobakira ntashobora kudukira. Arangura ijwi imbere y'igitero ciwe. Bashaka ngo for his camp is very great, for strong is the one who executes his word. Ninda komeye nuyo
akora ijambo ryiwe, n'uwo ashitse ijambo ryiwe, the one who executes his word. Ubwiwe ati umviriza, sengera uyu muntu, agaca sengera umuntu, uwo ni wakomeye. Ubwirwa ati umviriza, tera imbere, agaca tera imbere, uwo ni wakomeye. Ubwirwa ati vyuka usenge, uwo ni wakomeye. Ubwirwa ati umviriza, kuva uyu munsi haguruka ugende ukore kino kintu. Uwo muntu wese akomeye ni uwo yumva ijwi ryiwe. For the day of the Lord is great and very terrible. Ngo munsi urahambaye kandi uri terrible. Muriko muravyumva? Muriko muravyumva? Who can endure it? Ninde azohagarara imbere? Ninde azohagarara imbere y'iryo kanguro? Ninde azohagarara imbere y'aba bagore bakwiza inkuru nziza bagacika ingabo nyinshi? Ninde azobahagarara imbere? Ninde azohagarara imbere yabo ku mugwa w'Imana nzima? Ninde azobavuye he? Yitwa nde? Yambaye iki? Yitwaje iki? Afise izina iri? Ninde azoshobora guhagarara imbere? Muhaguruke ku maguru yanyu. Mubwira uti muri kanguro man, hari icyo nanze mbwirizwa gukora, hari icyo nanze ntegerezwa gukora. Ni itegeko kugira icyo nkoze, ni itegeko kugaragaza ubuzima atagira ubuzima. Urakoze muhemera, turagwaye cyubahiro kandi turagushimye, ugira neza, ntawe uhanye nawe, uri umwizigirwa ibihe byose. Ni wewe Mana yacu, ni wewe Mana yacu, ni wewe byose vyacu. Soboza umuntu wese muri kino kibanza kumuhovivaliste mu gihe nk'iki, kuko Mwami Imana wacu ubwiye ko turi ku isaha ya nyuma, aho tubwiza gukora ku muvuduko ukomeye birenze ibyabaye mbere n'ibyakozwe mbere. Buri muntu wese yumve ko bimuraba, uzoba ukose Mwami Imana. Udukoreshe turakwihaye, udukoreshe turakwishikaniye, udukoreshe Mwami Imana turakwiyeguriye. Amashyi menshi ku Mwami w'abami, n'izina rya Yesu Kristo, amen.